Abantu benshi bakunda kwitiranya VIH na sida bakayifata nko kumenga ni ikintu kimwe gifatanye cyangwa ingwara imwe ifatanye, ariko VIH na sida ni ibintu bibiri bitandukanye rwose cyane. Rero uyu munsi ndabereka itandukaniro riri hagati ya VIH na sida, kuko VIH iri ukwayo, sida iri ukwayo, biratandukanye rwose. Amazina yanjye ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata cy'ubuvuzi. Uri mushasha kanda ngaho kuri sabone ugire j'aime, biguhimbaye ko mugenzi wawe abona iyi video, gira ngaho araga fresh kugira ugire partage nawe nyine iyi video ize kumushikira. Kandi cyane rero tugira tubereke difference cyangwa itandukaniro riri hagati ya VIH na sida. Kenshi tuvuga ngo VIH sida ukamenga ni izina rimwe rifatanye, ariko ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Duherere kuvuga ati mbega VIH ni giki? VIH mu majambo yose bisigura virus d'immunodéficience humaine, no kuvuga VIH ni virus, mu gihe sida nayo ni ibimenyetso, kuko sida bisigura syndrome d'immunodéficience accuse, no kuvuga syndrome bisigura ibimenyetso n'amasymptome cyangwa ibimenyetso nyine by'ingwara zitandukanye, no kuvuga sida ni ibimenyetso mu gihe VIH nayo ari virus. Rero VIH sida si ikintu kimwe gifatanye, ariko nuko kenshi umuntu afise VIH aba afise na sida kenshi, ariko ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko hari igihe n'umuntu afise VIH ariko ugasanga nta sida afise. Kazi cyane rero turambega VIH ni iki, mu nyuma cindabereka ati sida ni iki, ucutahora ko ari ibintu bibiri bitandukanye. VIH nko mpejeje kubibabwira rero, VIH ni virus ya ifata abasoda b'umubiri, no kuvuga ni virus twandukirwa mu gihe dukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, no kuvuga mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umukobwa wari wese cyangwa n'uwo mwubakanye agwaye iyo virus araza kuyikwanduza. Rero iyo virus mu gihe maze kuyandura ikija mu mubiri wanje igashikira ahari abasoda b'umubiri aribo bitwa ama lymphocyte CD4, no kuvuga izo lymphocyte CD4 ni n'abasoda b'umubiri badukingira cyane mu kudukingira ingwara zitandukanye, yaba imigera yatujemwo ikadukingira gose, n'abasoda b'umubiri bakomeye gose. Rero iyo VIH cyangwa iyo virus iyo ishitse mu mubiri irafata abo basoda ikabica bose cyangwa ikabagabanya inguvu bakagabanuka gose, no kuvuga abasoda b'umubiri bacu bagacika intege. Iyo VIH rero nta kindi gikorwa cyayo, iza ikica abasoda b'umubiri, no kuvuga rero VIH nico gikorwa cyayo cyangwa iyo virus nico gikorwa cyayo, iraza igafata abasoda b'umubiri ikabagabanya bose cyangwa ikabica benshi bashoboka, kuko iyo virus mu kugira ivyare cyangwa irondoke ikoresha babasoda b'umubiri nyene, iraje mu basoda b'umubiri ikabavyariramwo, kandi iryo kubavyariramwo icisiga ibishe. No kuvuga virus kugira yongerekane cyangwa igwire cyangwa ivyare ikoresha babasoda b'umubiri nyene, no kuvuga kandi ibavyaye ku mwana icisiga imwishe. No nkuko ndi umugabo nogenda ngatera inda umukobwa akavyara ngacasiga ndamwishe. Rero virus nuko ikora, nubwo kugira yongerekane ikoresha abasoda b'umubiri kandi icisiga imwishe. Rero iyo virus imaze kutuzamwo yataka babasoda b'umubiri ikabica benshi bashoboka. Rero ugasije usanga abasoda b'umubiri bagabanutse, umubiri wawe usigaye udagize gute, udakomeye. Rero muga icyo twomenye nuko iyo virus cyangwa iyo VIH yoyo ntushobora kuyikira, amahirwe yo gukira VIH ni make cyane, ariko mu gihe wabimenye hakiri kare urashobora gushika kwa muganga bagakoresha icyo bitwa ama antiretroviral, no kuvuga ni imiti bakoresha cyangwa nibyo bakoresha mu kugufasha kubaho imyaka myinshi cyangwa iminsi myinshi cyangwa kubaho neza mu magara meza ugwaye iyo VIH. Izo antiretroviral rero zifasha iki? Zifasha ko VIH cyangwa ya virus itarondoka cyangwa itagwiririkana mu mubiri wawe. Bidasigura ko iza guhera gose, ariko iza gufasha ko iyo virus itagwira mu mubiri wawe, kandi iza gufasha ko kuyigabanya inguvu. No kuvuga izo antiretroviral zifasha kugabanya inkomezi z'amavirisi. Rero mu gihe wamenye ko ufite iyo VIH cyangwa mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina n'umugore agwaye iyo VIH ukabimenya hakiri kare, urashobora gushika kwa muganga bakagufasha, bakaguha iyo miti cyangwa bakakuvura ku buryo iyo virus itazogwirirana mu mubiri wawe. No kuvuga muri ico gihe nta sida ushobora kugwara, ariko kuri sida turaza kuwashika.
rero mu gihe wamenye ko ufise iyo VIH urashobora gushika kwa muganga bakagufasha iyo virus bakayigabanya inkomezi bakayibuza no kugwiririkana. Kandi mu gihe uri kuri aya ma antiretroviral virus urashobora kuba ufise iyo VIH ariko ntuzoyanduze umugabo wawe, nkuko nico gituma umuntu afise VIH arashobora kubana n'umugabo wiwe ntamwanduze, mbere ntazoyanduze n'abana biwe. Mu gihe uri kuri ayo ma antiretroviral iyo virus ifise intege nkeya kandi ntiba yaragwiririkanye gose kuko uba uri ku miti cyangwa uri kurivura neza, uza gusanga rero iyo virus idashoboye no kwandukira uwo muzokorana imibonano mpuzabitsina kubera iyo virus ifise inkomezi zikeya. Rero iyo virus mu gihe wayivuje hakiri kare, icya mbere nuko iza kuba nkeya kuko ntiza gushobora kugwiririkana. Icya kabiri iza kuba ifise inkomezi zikeya. Icya gatatu uraza gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe ntushobore kuyimwanda bivaye nuko iyo virus izo ifise inkomezi zikeya bivaye na yama antiretrovirale wakoze. Bisigurikire VIH aho itandukaniye na sida nuko VIH yoyo numugera uza mu mubiri wacu ukagabanya inkomezi z'abasoda b'umubiri bacu, kandi VIH twabonye ko dushobora ntikira 100% ariko twabonye ko bashobora kuyigukingira ikagira inkomezi zikeya canke iyo virus ntigwirikane mu mubiri wawe, kandi iyo virus niwakora imibonano mpuzabitsina ntuzoyanduze abandi. Rero iyo ni VIH. Tuje kuri sida nayo. Sida rero bisigura iki? Sida ni syndrome d'immunodéficience acquise. No kuvuga sida ni syndrome. Muri syndrome harimo signe na symptome. No kugira tuvuge tunyarukije twavuga ko sida ari bimenyetso. Wobwa none sida ni ibimenyetso vy'iki? Sida rero ni ibimenyetso vya VIH. Nico gituma rero kenshi usanga abantu dufata VIH tukayifatanya na sida. No kuvuga iki? Sida iza ryari? Sida iza mu gihe wanduye ya VIH ntiwivuze ntukoreshe ya antiretrovirale deje kubona nuje kwa muganga ngo bagufashe. No kuvuga rero ya mavirisi araza kongerekana, usanga ufise amavirisi menshi gose acha tuma abasoda b'umubiri bawe baba bakeya batagira inkomezi, rero usanga virisi yabaye nyinshi gose mu mubiri wawe. Ucu usanga rero mu gihe virus imaze kuba nyinshi mu mubiri wawe abasoda b'umubiri bagacika intege, cyo tuje rero muri sida. No kuvuga rero sida iterwa nuko nafashwe na virus sinivuze, virus zikaba nyinshi, rero canja muri sida. Sida rero bisigura iki? Sida ni mu gihe abasoda dukonfirma neza ko wagwaye sida mu gihe abasoda bawe umubiri bari munsi ya 200 mm3. No kuvuga mu gihe abasoda bawe umubiri bari munsi ya 200 mm3 bacha konfirma ko ugwaye sida. Sida kandi tuza kuvuga ko uri ugwaye sida mu gihe utanguye kugwara za ngwara z'amadiabeti, za ngwara z'ibituntu, za ngwara dukunda kubona ku bantu bagwaye sida nyene. Izo ni hano cyo dukonfirma ko wamaze kugwara sida. Sida rero twovuga singwara ariko sida bwo ni bimenyetso canke sida ni VIH yabaye nyinshi mu mubiri wawe. No kuvuga waragwaye VIH ntiwivuza ntiwaja ku miti, VIH kiraduga iba nyinshi, abasoda b'umubiri baracika intege, hacatangura kuza za ngwara za diabete, vya bituntu, vya bitigu, akagwara kose kaje kakakurembesha. Ariko tuvuga ko uri muri sida. Sida no kuvuga ni mu gihe utangwere kugwara ingwara zitewe na ya VIH canke abasoda b'umubiri babaye bakeya gose, ariko tuvuga ko ari sida. Bisigura ko mu gihe bisigura ko udashobora kugwa sida idashobora kuza mu gihe udafise VIH, ariko VIH urashobora kuyigira ntugire sida kuko VIH mu gihe wayivuje neza sida nizoza, ariko sida ntishobora kuza ata VIH kuko sida iterwa no kufise VIH nyinshi mu mubiri wawe, cyangwa sida iterwa no kufise amavirisi menshi mu mubiri wawe. Rero niryo tandukaniro riri hagati ya sida na VIH. Ariko abantu benshi kubera ubwoba canke kamenyere twamaze gufata ko VIH sida ari ikintu kimwe gifatanye, ariko VIH nuko imeze, sida nayo nuko imeze. Indi twosiga tuvuze no kumenya mbega VIH tuyandukirwa gute. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo umuntu agwaye sida anciriye ko amate yiwe ngo cinda yandura canke umubiri wanje ukoranye ko n'umugwayi wa sida ngo cinda yandura canke ati indugumba y'umugwayi wa sida inkoze ko canandura sida. Ivyo byose rero no kumenya mbega VIH ndayandura bigenze gute.
ibintu byandukiza VIH sindugumba samate suko mukoranako ariko turafise ibintu bigera kuri 4 biba birimwo iyo migera ya VIH. Ikintu ca mbere ni intanga z'umugabo. Mu ntanga z'umugabo ntuza gusanga iyo migera ya VIH. Ica kabiri ni mu maberebere y'umugore, aho tuza gusangamwo imigera ya VIH. Ica gatatu ni mu maraso naho nyene tuza gusanga iyo migera ya VIH. Ica kane ni muri sécrétion vaginale, mu bihimba by'irondoka by'umukobwa hariyo icyo twa sécrétion vaginale murakizi, n'ikindi tuza gusangamwo iyo migera ya VIH. Rero naho hantu hane tuza gusanga iyo migera ya VIH, ariko mu mate, mu ndugumba, ku rukoba, mu mishatsi, mu masobe cyangwa mu mwanda mukuru, aho nta migera ya VIH tuza gusangayo. Ibihari ariko abari mikiya gose cyangwa ifise intege nkeya ku buryo idashobora kwandukiza umuntu. Rero ahantu hane dushobora gusanga imigera ya VIH naho ndababwiye: mu maraso, mu maberebere y'umugore, muri sécrétion vaginale, hamwe no muri no mu ntanga z'umugabo, aho ino duza gusanga iyo migera ishobora kwandukira umuntu uwo ari we wese. Rero turambega VIH tuyandura mu buryo ubwahe, dufise uburyo butari buke twandukirwamwo VIH. Icya mbere murakizi ni imibonano mpuzabitsina idakingiye, ico kintu ca mbere gituma abantu benshi bandura sida. Ikindi ca kabiri ni mu gihe hariko haraba gutera amaraso, ugasanga nabuze amaraso, bagomba bantera amaraso, bagaca bantera amaraso y'umugwayi wa sida. Nababwiye ko mu maraso dusangayo iyo migera. Rero mu gihe banteye amaraso y'umuntu agwaye sida, urumva ko nca ndayandura. Ariko ibyo ntibigikora gose ubu, kuko kugira batera amaraso umuntu bamanza kuyapima ko ata migera iyo birimwo. Ico ubu ntikigikora gose. Ikintu gikora gose ni imibonano mpuzabitsina, niyo ituma abantu benshi bandura sida. Ikindi ca gatatu twovuga ni iyi transmission mère-enfant, no kuvuga umumama arashobora kwandukiza umwana wiwe mu gihe ariko aramwonsa, kuko twanye ko mu maberebere harimwo ya migera ya sida. Canke mu gihe umwana ari mu nda arashobora kwandukirwa, canke mu gihe umwana ariko aravuka, no kuvuga mu gihe mama yagwaye iyo VIH canke afise iyo sida, arashobora kuyandukiza umwana wiwe biciye mu maberebere, canke umwana ari mu nda, canke mu gihe umwana ariko aravuka. Icanyuma twereza ko gituma umuntu yandukirwa sida ni mu gihe turiko dukoresha ibikoresho tubisangira, canke kwa muganga bagakoresha iserenge imwe ntibahindure, ugasanga iserenge nakoresheje mu kuvura umugwayi wa sida niyo nkoresheje mu kuvura uwundi muntu, canke ndiko ndavura nk'umugwayi wa sida iserenge yiwe canke akabugita nakoresheje nanje kaca kankeba amaraso biva ko ashobora kuvangana. Ibyo rero nivyo bintu 4 biza gutuma twandukirwa na sida. Ariko rero ibindi bintu udashobora kwandukirwamwo sida nkuko nari nababwiye ni bikurikira: hariho kuyambirana, muyambiranye n'umuntu ntushobora kwandura sida. Hariho indugumba y'umuntu agwaye sida ntushobora kwandukirwa nuko ngo indugumba yiwe yahuye n'iwawe. Amate nimba ngwaye sida nkagucira ko amate ntushobora kwandukirwa sida. Nubwo rero ivyo ni ibintu abantu benshi usanga bagize ubwoba ngo ko umugwayi wa sida yanciriye ko amate, ko umugwayi wa sida twakoranye ko twaramukanije ngo nanje ca ngwara sida. Ivyo ni ibintu bitarimwe imigera ya sida canke ibintu udashobora kwandukirwa niyo VIH. Ikindi kintu nukuramukanya, gusangira ibifungurwa, kuryama ku gitanda kimwe, ivyo ni ibintu udashobora kwandukirwa sida ngo nuko wabikoranye n'umugwayi wa sida cyane n'umuntu afise iyo VIH. Ariko mugwe mwibuka ko VIH na sida ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko kenshi usanga tubifatanya bivuye nuko twamenyereye cyane twabitahuye nabi. Nkuko nayo siguriye VIH imeze kurya nyene, mu gihe ugwaye VIH ntiwivuze ntuje ku ma antiretroviral ucuja muri sida, nukuvuga sida mu mubiri wawe akagabanuka, ucutangura kugwara indwara nyinshi. Nivyo rero twohereza ko nimba ufise ikibazo candike muri commentaire, cyangwa ufise video canke sujet ugomba ko dukora ku bwawe uyandike muri commentaire, tuzeze tubishure naho butaha.